tariki ya mbere mu kwezi kwa mukakaro niho Uburundi bwatigwa burashikirizwa intahe yabwo yuko bwikukiye koma amashiba n'ubo mu gihugu cose kuri uyu musi w'agahimbare. Nkuko mubibona turi ahantu heza, namwe murabibona ni ahantu, ni hoteli ya nyene ishirahamwe Tarsis Hope Ministry yitiriwe umwana wiwe, ikaba yitwa Chanceline Star Hotel. Hoteli nziza cyane nkuko mubibona, murabona hameze neza, harakayaga, haratuje. Hoteli kabiri kuri mu Kinama, quartier Gitega, 11e avenue numero 62. Nubwo biruko rero uyu munsi dufise umutumire adasanzwe, dufise umushitsi muri Tarsis Hope Ministry. Umukuru w'ishirahamwe yateguye yuko twogenda kuraba ahari aho yashikiye. Murazi yuko yaramaze igihe kinini atari mu Burundi, rero yarahungutse. Uwo nawe nta wundi ni SAIDI BRAZZA, muramuzi, muramumenyereye mu ndirimbo z'igihugu. Umuririmbyi aririmba neza, umuririmbyi aririmba ibintu bimeze neza. Ubu rero igikwirikira ni iki, tugire tugende kumuraba aho yashikiye, ahaba, aho bamwakiriye, tumubaze amakuru uko vyagiye bigenda iyo yari, tumubaze uko vyagenze, hama tugende, ntitugende uko, tugenda tumushiriye agakemanyi. Umukuru w'ishirahamwe yaturungikanye ko kumushigikira, ko kumwankuhaja, kuko murabizi yuko yavuye mu Burundi aja mu kindi gihugu, ahura n'ibyago bitandukanye, rero ashaka kumwankuhaja asubire ku gikorwa. Hama ni wabana nanje murakurikirana uko biza biragenda, turasavye mudukurikirane. Ubu tugiye tuje iwe tumushire nako kemanyi baturungikanye, hama ibikurikira muraza kuvyumva. Murakoze. Amahoro n'iteka ryinshi iyo abantu bahigiye ku kintu hamana ntaryo utsinda n'utsindwa. Ariko rero nkuko mubibona twamaze gushika aho SAIDI BRAZZA aba, aho yashikiye. Twumvise neza ko ari aha yashikiye. Turagiye kwinjira rero, mudukurikirane, tugiye kwinjira, hama nitwahamusanga aratwakira, tutamusaze naho turamurindira, kuko niwe mushitsi w'iteka dufise. Dukeneye ko tuganirira, atubwire ibi nibi, tumumenye neza nimba mutamuza, ariko hama mubandanye munkurikirana kugira ngo mumenye byinshi kuri we. Murakoze. Isa meze neza. Hama hano niho SAIDI BRAZZA aba. Hama twashaka kumuduhamagarira nimba vyokunda. Amahoro. Ego umeze neza. Ego nimwe muri SAIDI BRAZZA. Twari tubakeneye kandi turishimiye kubabona. Ndi umujournaliste wa Tarsis Hope Ministry. Nashaka ko tuganira, tumenye byinshi kuri wewe. Okay. Rero twebwe turi ngende umujournaliste wa Tarsis Hope Ministry, hama tukaba twabagendeye, twateye iteka nuko twahabasanze, ariko twatumwe na nyene ishirahamwe Tarsis Hope Ministry. Yatubwiye tuze tubarabe, tubashikirize n'agakemanyi yaturungikanye, kuko yarumvise ko mwateye akamo musaba ubufasha, kuko arazi byabashikiye. Ashaka rero abaha ko gakemanyi n'ibindi byinshi muraza kubibona, nk'uko urumva muvuye
hariya mwaciye muri byinshi mwageze muri byinshi hari ibyo gihe mwoba mwaciye muri byinshi bikabaca intege donc yashaka kubankuhaja kugira ngo mushishikare muduga mutera imbere kuko mukorera igihugu muririmba indirimbo nziza ariko ikintu kimwe hariho abo batabamenye kuko si bose bagira ariko nk'umuntu yoba yatewe iteka ryo gukurikirana kino kiganiro arashobora yobamenyera kuki yobumvira kuki kugira acamenya ati none Saidi Brazza ninde numuki waguma bavugani yaririmbye iki bo twashaka rero kugira ngo utubwire ugire n'abanywanyi bacu kugira ngo bakumenye neza. Yes, murakoze cyane ndaryohewe cyane ndishimye nduva ndufise umunezero w'ikirenga kubona Tarsis Hope Ministry yanyibutse ari bo bambere banyibutse kubera ko nateye akamo ndababwiye ko nahuye n'ingorane zitandukanye mu bihugu bitandukanye nari ndimwo harimo no gufungwa byatumye etoile yanje cyangwa izina ryanje ridatera imbere nkuko byari bisanzwe bimeze ariko maze gushika ngaha mu Burundi naragerageje gukora ibiganiro bitandukanye mfashanije n'abamenyesha makuru nkawe bakora neza bakurikirana ibikorwa by'abaririmbyi hanyuma baramfasha kumvisha abantu bari kure yuko mpare ndi mu gihugu kandi nje ndushe nje mvuye mu bibazo bitandukanye nifuza yuko ufise umutima w'urukundo n'ubufasha yonshigikira kugira ngo subire kare kuvyura inguvu n'izina n'ibikorwa byanje namye nkora kuva kera kuba atari banzi rero je nitwa SAIDI BRAZZA nkaba ndi muririmbyi w'indirimbo zitandukanye ariko harimo indirimbo imeze nk'iyi. Itariki ya mbere mu kwezi kwa mukakaro niho Uburundi bwacu bwatigwa burashikirizwa inahe yabwo yuko bwikukiye koma amashiba n'uwo mu gihugu cyacu kuri uyu munsi w'agahemba Uburundi aho bwibarutse ifura imwe y'umuhungu ni imwe mu ndirimbo zanje zakoze amateka kandi nibaza nuko n'ubu kubandanya zikora no mu gihe ntari impari ngaha mu Burundi arazi imyaka hafi 10 ariko indirimbo za yanje buri kukiye bandanje ivuzwa ku minsi mikuru yose y'itariki ya mbere mu kakaro aho twibuka intaha yo kwikukira nkaba nkuzwe ku mutima cyane n'iki gikorwa gitangaje Tarsis Hope Ministry bakoze ari bo bambere kubona narabaye mu Burundi narabanye n'abantu batandukanye nabanye n'abayobozi bakuru b'ibihugu ndabana n'abantu batandukanye no munsi nari mu makuba nari maze iminsi ndi mu ngorane kubona ngarutse mu Burundi nkacabona Tarsis Hope Ethiopia ariyo ya Hope Ministry ariyo ya mbere ingobotse mukaza mukansanga muhira aho nashikiye mukaza mukabona ubuzima ndimwo mukaza munzani n'agakemanyi nukuri ndabashimiye cyane nshimira n'abari kubakurikirana kino kiganiro cyiza gitangaje. Hama ego mwamwumvise yabibwiye ariko twashaka kubabaza niba atari banga twabonye aho mwashikiye none ahanye ni kwande nimba atari banga yoba ari muhira canke n'ahantu nyene wabuye urashikira ko wavuye hari yarumva uri mu byago byinshi aha woba ari ahantu washikiye mbega woba uri umupapa ufise abana abakunzi bacu barashaka kubimenya bashaka kumenya uburiwe neza hama mutubwire turabizi ko muri abene gihugu mwoba muvuka mu ntara iyihe kugira ngo abakunzi bacu babimenye kuko hari igihe usanga abantu banezererwa bavuga ati pon turafise ubu nimba ari Gitega ati kumbe turakomeye urumva ibyo byose bashaka kubimenya okay wowe tugira byose nta kibazo. Urakoze cyane Sonia nibwo bwa mbere nkoze ikiganiro nawe kandi ndishimiye cyane kubona uburyo uri kuraza ubyitwaramo neza kandi ariho ugitangura gukora ibiganiro bikomakomeye nk'ibi bica ku mateleviziyo no ku maradiyo mpuzamahanga cyo ikintu cyane cyiza je nitwa SAIDI BRAZZA rero nkuko wabyumvise nkaba umva ku gasakana nyonga naravuka Ingozi iwa w'Imana ariho nakuriye ariho nigiye ariho natanguriye n'umugabo nje kuririmba
ku batanzi cyane gose kuko harimo nk'abana bato bavutse mu minsi ntari ngaha nje ndi muririmbyi w'igihugu ndi muririmbyi w'indirimbo zitandukanye harimo isi y'ameza amenyo harimo twiganirira harimo buri kuki harimo kugasakana ryonga harimo kwakwanya n'izindi ndirimbo nyinshi cyane n'inye mpije gusohora mu kanya twahunguka nifuriza abari hanze yuko nabo bogerageza bagasubiza umutima gitereko bako Burundi amahoro nabo bagaza gutaha mu gihugu cyacu umva izo zose n'indirimbo nakoze kugira ngo nubake izina ryanje neza muri societe ariko kuva nava muri ivyo bibazo nari nahuye navyo sinashoboye kuba ndumuririmbyi afise ubuzima bwiza nkuko abo twatanguranye aho bageze kuko nasubiye nkanabaye nk'uwaduza umusozi yagira hejuru ku ndunduro akacarindimuka akisanga kandi ku ntango ariyo mpamvu nasabye ko abafise umutima w'urukundo bomfasha kugira ngo nshobore kandi kuvyura impano yanje kugira ngo abari kure bakomeze kumva indirimbo nziza zubaka imitima zihumuriza zubaka igihugu zitanga n'icizere kugwaruka ko ejo heza hashoboka twese dufatanyije kuri ivyo rero ngaha nashikiye na ku mugenzi wanje je ndi umukerarugendo sindaronka homba ariko hano nako nashikiye kuri umugenzi wanje akora kuri Bikore TV ari wanyakiriye ngaha muri iki gisagara cya Bujumbura akaba nawe yagiye kwiruka arondera ubuzima nawe nyene ndamushimira cyane gose ntibagiye Abel nduwayo nawe nyene akina filme mu ngaha mu Bujumbura nziza nawe nyene bafashije kunyakira nkaba rero ntangajwe gose no mutima ukomeye umutima w'igitangaza umutima w'urukundo umutima w'ubufura umutima w'ikigongo umutima wo gushigikirana umutima wo gufashanya cyane cyane wamye uranga abarundi kuva kera narindi umushinga ntaye Tarsise akoze iki gitangaza kubona muje mukasanga muhira muzanye n'agakemanyi ndamushimiye cyane nyakubahwa Tarsise hiyo muri leta zunze ubumwe za Amerika ho muri ko murakora cyane turabashimiye cyane twifuza yuko n'abandi barundukanye bofatira akarorero keza kuri Tarsise Hope Ministry ashoboye kugerageza kunyibuka ko nanje nakoreye igihugu mfise akamaro ntari gutatana cyangwa se guteranwa gutyo nkaba nibaza yuko rino jambo ni kintu kiganiro kiza kurabwa n'abanyagihugu batandukanye n'abarundi bari mu bihugu bitandukanye bumva yuko gufashanya bujyanye umuntu atatse ntaba anezerewe umuntu atatse yavuye mu ngorane ababaye ni nk'umuntu akomeretse y'umubwiye ati Paul biramufasha cyane nkibaza yuko uwo mutima Tarsise Hope Ministry anyeretse uza kugenda umeze nk'umuco ucyanye ukinjira mu mitima y'abarundi benshi batandukanye nabo nyene uwo mutima wo gufasha ukajamo tugafashanya twese tukifuriza abari mu bibazo kubivamo tukifuriza abari mu buhungire kubuvamo tukifuriza abari mu bugwayi gukira tukifuriza abari mu bukene kubuvamo bivanye no gukunda ibikorwa byose kandi bikazova mu gufashanya kwacu ariyo mpamvu ndabashimiye cyane Sonia kubona n'umunsi mwaje ngakunda abakunzi bacu mwabyumvise yababwiye n'umupapa murumva arakuze amaze kugira umwana ageze muri universite twabyumvise murakoze kutuganirira ariko turabazi ku ndirimbo ya burikukiye indirimbo nziza indirimbo y'igihugu indirimbo abantu benshi bakunze kandi n'indirimbo nziza cyane niyo mpamvu Tarsise Hope Ministry yifuje kugira ngo ntiyifuza yuko subira inyuma yifuza yuko mwotera imbere mukaduga kugira ngo mubandanye mukorera igihugu kuko ni cyatwese muririmbye biraduhimbara kandi sivye no musi gusa bizogumaho hama rero turabahaye ikaze mu gihugu mutashe iwanyu muje mu gihugu c'amavukiro niyo mpamvu tubasabiye kugira ngo muronke kwidegembya hama muze mukore neza kubikurikira hama twashaka kubabwira yuko iki gikorwa ntabwo ari ca Tarsise Hope Ministry gusa ni igikorwa cy'umurundi wese umurundi yahezagiwe akaba mu mahanga kuko Tarsise ntabwo ari ino ari hanze arabyumva yipfuje gufasha umurundi mugenzi we ari hano namwe rero murahawe ikaze kugira ngo mumushigikire mu bikorwa byiwe murazi yaririmbye indirimbo nziza cyane kandi indirimbo y'igihugu indirimbo itazibagiranwa indirimbo izokwamaho indirimbo nziza cyane
ubwo rero tugire tumuhe akabahasha agakemanyi umukuru w'ishirahamwe yaturungikanye. Hama ariko ntibiherera ngaha gusa, Tarsisi Hope Ministry yaguteguriye ikintu ciza cyane, irifuza yuko wosubira hahandi wari ntuzime, donc uduge. Ubu rero yari yatwemereye akantu keza cyane ko twoca tugenda muri shopping ukaraba akantu keza nyene nk'umuntu nk'umwana w'igihugu, tukwakire neza hama nibikurikira bindi kugira ngo ibintu bigende neza. Banywanyi rero muri ko muradukurikirana, ubu rero tugire tumuhe agakemanyi kiwe baturungikanye, hama tuza tuve hano tugende aho shopping ibera. Muraza kudukurikirana kandi mudutiza amaso yanyu, hama twifuza yuko mwobandanya mudukurikirana, mwobandanya mudushigikira kandi mwibuka no kugira subscribe kugira ngo tubandanye dushigikirana. Ubu rero akandi ko gakemanyi Tarsisi Hope Ministry yagushikirije, yadutumye tubabwire yuko muje mu gihugu c'amavukiro mutegerezwa kunezerwa nk'abana bo muhira, abana bo mu rugo, kugira ngo mwidegemvye, kugira ngo mushishikare kuduga, muve mwibagire ubuzima mwaciyemwo iyo mwari, ariko muduge. Sinzi ko hari ico ushobora kuvuga. Yes, murakoze cyane gose, vraiment ndumva ibyishimo birenze n'umunezero w'igitangaza kubona umuntu ari mu mahanga ya kure, ari mu metero birenga ibihumbi majana n'amajana, ari ashoboye kunukira ino envelope yo kunshigikira mu gihe ngeze mu Burundi. Vraiment Tarsisi ndagushimiye cyane, Tarsisi Hope Ministry, Imana ibahezagire, mubaye akarorero keza ku barundi benshi bakunda amahoro, ku barundi benshi bafite umutima w'urukundo wo gushikira no gufashanya, nkuko natwe twaririmbye tukavunika mu ngwano, tukavunika turirimba amahoro, dushaka urukundo mu bantu, dushaka ubumwe mu bantu, dushaka itekane. Muranyeretse yuko inguvu nakoresheje n'urukundo nakoresheje n'amahera nakoresheje n'ivyuya nabize byose bitapfuye ubusa, kubera ko muranyereka yuko n'ubu igihugu kinshigikiye, nshigikiwe n'umuntu umwe, ariko byerekana ko nshigikiwe n'Uburundi bwose, kuko yari kure y'igihugu cyacu ariko yerekanye umutima. Uwo mutima rero ndivuza yuko wogera no ku bantu bose bari ngaha. Action nziza dukorewe na Tarsisi Hope Ministry, nabo nyene bashire ikirenge mu cyabo, nabo badushigikire, kuko iyo bashigikiye umuririmbyi nkatwe twakoze ibikomeye, tuje turonka ingufu zo gukora ibindi bikomeye gose kurusha ngaha. Ariko iyo dutereranywe cyangwa tugataka ntihagire n'utubwira ati pole, dutuma bico byerekana yuko ntacyo twamaze, n'ibyo twarahuye n'ingorane, kandi ingorane ntizishikira umuntu umwe. Ariko kubona munsi mumpaye agakemanyi kambere nkaba ndagashikirijwe, mukaca munambwe ko ataraka konyene, hari n'ikindi gukoga cyiza noneho cyo tugiye gukora mu kanya cyo guteturura umuririmbyi w'igihugu kugira ngo ase neza abegwe. Nkuko mwabyumvise, yashimiye umukuru wa Tarsisi Hope Ministry, kandi ndaza hari hose arabibona, nawe nyine arishimye kuko ni igikorwa ciza akoze, ni igikorwa gisaba yuko buri muntu wese afise ubushobozi yogikora kugira ngo dushigikire abaririmbyi bacu, cyane cyane n'umuntu yaririmbiye igihugu atandukanye n'abandi, ariko n'abandi bakeneye gushigikirwa, bakeneye akantu nyene katuma nyene baba motive kugira ngo bakore ibikorwa vyabo mu mutekano, bashike no ku ndoto zabo. Hama none nk'akabazo twobabaza, Tarsisi Hope Ministry yabikoze, yifuje yuko mutosubira inyuma, hariho n'abandi bantu babifuza kubafasha, mwotera kamwe nk'abande kugira ngo nabo babafashe, canke nk'undi muntu nawe yifuza ati Jen yakoze igikorwa ciza numva no mufasha, yo baronka gute, yo batora gute kugira ngo mushobore kuganira, amenye byinshi cyane kuri wewe, n'ivyo atamenye ngaha ntitwokubaza byose, abimenye, yo batora gute, yo baronka gute kugira ngo abashikirize nk'akantu yo bashaka kubaha, canke nimba yo bashaka kubankoraja yo bigenza gute?
Yes, murakoze cyane n'ukuri iki kiganiro kirangyohe cyane kubona abantu muri ko murakurikirana kiyo kiganiro muri mu bihugu bitandukanye. Ndabona abagenzi bacu bari muri Australia ngaho kwareba kino kiganiro, ndabona bene wacu bari mu Zambia ariko kwareba kino kiganiro, ndabona barundi beza cyane bari ngaho muri Denmark, England, bari Ohio, bari California, bari ku isi yose baguma baraba kiyo kiganiro. Nukugira ngo twubake umutima w'urukundo hagati yacu no gufashanya byaranze basokuruza natwe tuzoraga buzukuru nabuzukuruza. Runo rukundo suruhahano cyangwa se ugo gushaka ruturi mu mitima yacu. Kuri ibyo rero mwene mama mwene wacu wowe ufite umutima wo gufasha ukumva yuko umuririmbyi mu gihe ahuye n'ingorane agataka yego ntayibundi nta higa itabunda. Haraho umuntu n'ingwe ntishobora kuja guhiga ngo igumihagaze irahiga ariko ikabunda. Natwe rero haraho ugera hejuru cyane bikanka iyo byanse urabwira abagenzi umuryango bene wanyu bahagushigikira. Hariho abafise umutima wo gufasha twateye akamo NGOs zitandukanye, dutera akamo leta yacu Burundi, dutera akamo abarundi bari mu makungu muri diaspora, dutera akamo abagwiza tunga batandukanye, tubabwira yuko gufasha n'umutima Imana yashyize mu bantu kugira ngo twitandukanye n'inyamaswa. Iyo umuntu aguye hasi umubona uramuvyura kugira ngo mubwire pole cyangwa umuntu agwaye ukamuhumuriza. Na Yesu yari umwagazi w'intama yaratubwiye ati ejo niwabona niwambika umuntu yabuze icyo kwambara uzobunyambitse, niwagaburira umuntu ashonje uzobungaburiye, niwavuza umuntu agwaye uzobumvuje. Kandi Yesu yari hejuru yacu twese ariko yaricishije bugufi. Ico kintu rero cyo kwicisha bugufi kizotwamemo natwe dufashanye nk'abana b'Imana kuko buryo urugendo rw'ubuzima nta bumenyejo. Kubo bafise umutima rero gufasha ntiyakamo bari hanze cyane mu makungu n'abari ngaha mu gihugu. Nibaza yuko uwo mutima uhari wo gufasha ntibashaka kubura inzira twoca kuri Bikore TV. Iyo nyene yashobora kunyakira ngaha kuva nkishika ngaha Bujumbura nkoresha bino biganiro bitandukanye. Bikore TV ndayishimira ko gose iyo mushinga na Daniel niyo nkuru. Twaba turiko turakorana na Abel Duwayo nyene na wakina cinema yungaha mu Burundi kandi akaba afise cinema nziza cyane. Tukaba tunabamenyesheje ko mu minsi iza muzobona agasinema gashasha noba ariko ndategura kacari banga ariko rimwe muzobona SAIDI BRAZZA muri cinema kuko tuko turakorana n'abantu babishoboye cyane. Albert Nduwayo hamwe na Dani niyo nkuru muri Bikore TV bameze neza. Telefone zacu nazo mwoshobora kudushikira ko Eco Cash ni 79 205 914 79 205 914. Iyi ni telefone yanditse ko niyo nkuru Daniel turiko turakora nawe nyene ngaha kuri Bikore TV. Hanyuma ubufasha bwose bwaba buto yaba cishoboye ego nukuri buryo ntawe utakatababaye dufatanyije twoshika kure. Hanyuma ndabashimiye gose ku rukundo rwanyu mwanyeretse no mukinyereka no kunshigikira mu gihe mvuye mu makuba akomeye, mvuye mu gahinda gakomeye, mvuye mu bibazo bitandukanye. Kubona munyeretse umutima w'urukundo mukananshigikira mukanyereka yuko n'inguvu n'urukundo n'indirimbo nasohoye mvunitse cyane mu myaka myinshi heze zitapfuye gusa ko zagize zimari igihugu, namwe mukakomeza kunshigikira. Vraiment ndabashimiye cyane. Imana ibahezagire, Imana ikomeze kurinda Burundi bwacu bugira amahoro nitekane butera imbere nk'umuzinga. Dushimira cyane gose birenze Tarsis Hope Ministry kuba ari umuntu wa mbere kabisa kuva nagera ngaha anzania gakemanyi kavuye mu makungu yakure aho umutima mukomanza ati fasha umuririmbyi w'igihugu, fasha umuririmbyi w'igihugu, fasha umuririmbyi w'igihugu, akabikora. Nkaba nagize n'amahirwe yo kubona nawe Sonia muri kiganiro gitangaje ukoze. Ndagushimiye kandi ndagwifurije nawe gutera imbere nk'umuzinga. Ejo tuzohure tuvuga duti harakara mu Burundi. Nkuko mwabyumvise rero yateye akamo kubipfuza kumufasha kumugarukira. N'umuririmbyi wacu akeneye ubufasha, akeneye kuduga, nawe akeneye kubandanya akorera igihugu. Yabahaye nimero abatazumvise neza ni 79 205 914. Ni Eco Cash uri hanze uri aho uri hose. Eco Cash zirakora, ushobora kukamurungikira kugira ngo nawe anezerwe, abone ko atari wenyene, abone yuko afise umuryango kandi umukunda, abone ko afise igihugu kimukunda. Nkuko mwavyumvise rero
ababanye kuva ikiganiro gitangura gushika aho kigeze, twari twababwiye yuko tutamuzaniye agakemanyi gusa, ariko twamuteguriye n'ibindi byinshi. Tarsisi yo ku ministry yamuteguriye ibintu byinshi cyane. Twababwiye ko tuca tugenda muri shopping kugira ngo twambike. Murabona n'umurasta akeneye kwambara neza, akeneye gutesa, akamera neza, kumva ko ari mu gihugu ciwe, yashikiye mu mahoro, yashikiye mu munezero. Ubu rero tugire tuve hano tugende muri shopping, atore utwo yifuza, utwo akeneye kugira ngo nawe anezererwe nk'umwana wo mu gihugu. Ubu rero nimba wadukurikiranye canke nimba ariho ukidukurikirana nta kibazo, tugire tuve hano tugende muri shopping, hama ibikurikira muraza kubibona. Mwakoze cyane, mubandanye kudukurikirana. Hunguka, 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 hunguka. I Burundi ni nyabagendwa, abiwanyu barabakumbuye, bababonye bazonezerwa, babarenderanye igishika cyinshi, babarenderanye igishika cyinshi. Kuva aho wagiriye imyaka irenze 8, wavuze kuzoza usange tugihema. None raba wa murima warasivye, va mu buhungiro kaze mu Burundi, muze dufashanye twubake igihugu cyacu, twubake igihugu cyacu. Hunguka, 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 hunguka. Kaze murahawe kaze murisanze, nimuzoba mwihenze. I Burundi amahoro araganje, iyacu mitima iracabasabira, turabakumbuye. Hunguka, 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 hunguka. Kure y'amasozi, kure y'umutima, bene mama ngo dukutse ikivi. Hunguka tuzishima, azobara amata yavyaye amasoro. Yelele mama, ubuhungiro burajyana. Yelele mama, turabarindiriye, tuzobakirana urweze. Kaze mu Burundi bwa Nyaburunga. Pesa 230 ndo mwisho, pesa France. Hakuna shida. Nafikiri tutafanya hesabu vitu vyote vitakuwa vikubwa. Angalia alafu tuangalie hesabu. Hamna shida. Hunguka, 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 Kamanyola. Hunguka, hunguka, hunguka. Yes, nkuko mubibona turiko turakora shopping. Turashimiye cyane Tarsisi Hope Ministry yashoboye kudushikana ngaha anya muri shopping. Tukatuko turakorana na komite ya organisation yo kugira ngo dukore shopping y'ibintu byose byiza bisa neza byatuma dushobora gusubira kandi mu kibuga dusa neza.
tukaba tubashimiye cyane rero Tarsis Hope de Hope Ministry kubona iki gikorwa cyiza kibaye. Nashaka mumfashe dufashe yo bage dushemo bino bintu hanyuma tubandanye urugendo. Karibu nyumbani Burundi, amani juu. Mtabila ya kwanza, mtabila ya pili. Karibu nyumbani. Hii ni Ikuzo Band. Home sweet home. Home sweet home. Karadiridimba. Akana kajiwa, akana kajiwa, akana kajiwa. Akana kajiwa, akana kajiwa, akana kajiwa. Itariki ya mbere mu kwezi kwa mukakaro niho wari kugabanya nawe nagerageje kubagabanya kandi nakuyemo amafaranga bikwiye, nagabanije bikwiye. nta kibazo wese hamwe Ni 650. Abura dimini nga mura. Murarangije gutora, muratoreye Uburundi. Mwezagiye cyane. Okay. Karibu kandi badamu mwabonye ko ibintu bihari byiza muzobure ugaruka. Ego. Okay, murakoze cyane. Ibyo byose mwabigiranye ubwitonzi, amahoro n'iteka ryinshi. Okay. Iyo abantu bahigiye ku kintu hamana ntaryo n'itsinda Turabashimiye rwose Hema. ariko rero muri iryo tora uwatsinze n'uwatsinzwe n'abarundi Byose biri ngaha turashimiye Tarsis Hope Ministry kuko kizaje gukora. Turashimiye na magazi yacu ngaha idukorera shopping neza. Turanashimira na journaliste wacu aduherekeje kugeza Sonia. Twifuriza kubandanya muburanirwa n'ibiganiro byiza bya televiziyo yacu. Tubifuriza ko urukundo ruje imbere bisigaye Imana izabikora. Murakoze cyane. Merci beaucoup kuri mwese mwabandanyije mukurikirana kino kiganiro cyiza cyane cya Tarsis Hope Ministry. After shopping nuho tuko turasubira kandi gusubira kandi mu muziki, gusubira kandi kwakaka, gusubira kandi kwerekana ibyiza by'u Burundi hanze mu makungu. So that first of all we are thanked deeply this foundation of Tarsis Hope Ministry who help us to get us very nice clothes and then give us a hope for succeeding our career tomorrow. We say thank you very much to Tarsis Hope Minister. Turabashimira mwese mwabandanye mutwikana ikiganiro n'abantu bose mufite umutima mwiza nk'uwo mwene wacu atweretse ari kure gose. Tarsis Hope Minister akaba yagerageje kutwambika neza akadufasha muri iki gihe gikomeye twari turimo. Turamushimiye cyane, twifuza yuko n'undi murundi wese akakamo ko mushikira umutima wo gufashanya uzotwamuturanga nkuko waranze basokuruza. Ndabashimiye cyane, nshimiye abafatanya ibikorwa twafatanyije muri iki kiganiro harimo Bikore TV. Turashimiye Abel Duwayo, turashimiye Sonia journaliste yakoze igano cyiza, turashimiye hotel yatwakiriye, turashimiye Chanceline nawe nyene onya kuri hotel ya Tarsis Hope Ministry mu Kinama. Mwese mwakurikirana iki kiganiro mugira amahoro, Imana ibane namwe, turi kumwe. Duti wendi bibazo dufise bizashira, ewe ndumuruho dufise na uzashira. Wenta Yes, murakoze cyane kandi Imana ibahezagire, ibahe umutima w'urukundo, ibahe umutima wo gufashanya. Dushimira cyane Tarsis Hope Minister ku byiza mudukoreye. Imana ibahezagire, bongero byinshi kurusha, muzotera imbere nk'umuzinga, duteze imbere igihugu cyacu kizokwama igihugu cy'amata n'ubuki. Ciao.